Ndabaramukije ndabifuza n'ikaze nziza abakunzi b'ikiganiro cy'imyuga n'abanyamyuga kuri Argos TV. Audrey Deboha nije turi kumwe. Uno munsi twagendeye ikigo gikora ibintu byo mu biro, ibintu byo mu mazu, intebe, ububati, nishira hamwe gitwa Kojemos rikorera kwibarabara rya Oiwa. Benshi tuzi nk'ibarabara rigenda kwa Sioni canke rigenda kuri Kotebu. Nkuko rero twishikiye ku kivi, reka tugende tuganire na bamwe bakorera muri kino kigo ca Kojemos, tubabaze ibibazo bitandukanye kuri uwo mwuga bakora, tubabaze n'ibindi byinshi ku buzima binjiriza mu kuba bakora hano bino bintu kuri uwo mwuga bakora. Kaze dutegwa intege, duhanurwe kandi tubandanye dutezanya imbere, gumana natwe. Bakunzi ba Argos TV, nkuko mubibona ngaha niho basanzwe bakorera muri Kojemos ibikorwa byabo. Hariho ububati, hariho ama etagere, hariho eka byinshi barabitubarira. Reka dushikire bamwe bariko barakora, batubarire ivyo ukuntu uburyo babikoramwo, nimba umwanya batwara, ico bibamariye, eka baratuyagira byinshi kuri no mwuga nyene. Reka tubayagisha. Mutana amahoro. Turabona muriko murakora ngaha muri Kojemos. Musanzwe mukora ngaha imisi yose? Yego, tukora ngaha imisi yose. Ngaha muri Kojemos mukora ibiki n'ibiki? Dukora amaclasere, amarmoire, ama etagere, salon ministre, n'ibindi. Ego, ndabona yuko muriko mukora muri nka batanu. Mukora muri ababonye canke hariho nabandi bakorera mu zindi mpande? Oya, turabanyene batanu, nitwe dukora twenyene. Ko mwatudondaguriye ivyo mukora ari byinshi, umwe wese arafise ico akora, mukavuga ati kanaka akora amaclasere, ububati, uwundi agakora intebe canke? Ego, turasangira akazi twese, turafashanya. Hanyuma akazi kabonetse twese tugakorera hamwe. Ego, norega Mutama, muriko muraraba ibintu muriko murakora mubikorera mu Burundi, mubona abarundi babikunda cyane, barabibashorera bikwiye? Neza cyane, bama baje bakaduha marché tukabibakorera cyane nko barakunda kuza kudushorera amakofre foro ibiki n'ibindi byose. Ego. None Mutama, muriko murakora ngaha, murabona yuko hariho ico bibafashije mu buzima bwa misi yose mu miryango yanyu, hari ico bibinjiriza? Ego, biratwidufashije, nta kundi turi bubigire, nuko tutoguma muhera kandi natwe tubona ko tutishoboye, turabandanya tugakora kugira turabe ico twokwifasha. Amahoro. Amahoro. Turabona yuko namwe muri bamwe mu bakorana n'abandi ngaha muri Kojemos, namwe mukora nk'ivyo abandi bakora mwese bose canke namwe murafise kimwe muvuga ati jewe nkora muri uno mugwi wonyene sindahaba? Umva ngaha dukora mu migwi itandukanye, dukora akazi kamwe ariko mu mice itandukanye. Hano basudere na mastikage n'abagira pente. Umva imice itandukanye. Iyo mice rero ari abasudere n'abakora ivy'amastikage tukaponsa n'amarangi. Ego. Hanyuma turabona yuko muriko murabikora, muracari bato, nabonye yuko mukorana n'abantu bameze nk'abahumuye gatonya. Wowe ukiri muto uriko urabona ibi uriko urabikora gutyo, birakorohera gukorana n'abantu bagusumba mu myaka? Ego cyane, biranyorohera kubera igihe ukuru akorana n'abantu bagusumba mu myaka, utera uzi ingene wibeshaho, ingene uvugana nabo kugira ngo mukorane neza atakibazo. Yego. Nta mpambamye bihora bigutera uri nk'umuntu akiri muto uri gukorana n'abantu bakuze? Nta gatonya, ahubwo ni icigwa gikomeye kugira ngo ucubenyiraho kuno witwara. Meya tujya no Mutama turakorana, ariko naho dukorana ngira kumubaha no kumva icavuga nkagikurikiza uko nyene. Ego. Muri uwo mwuga wanyu mukora, wowe wabitanguyemwo kera canke uje vuba uhasanga abandi? Jena bitanguye kera, nkurikira abagenzi, nkurikira abanduta bankuriye, hanyuma mu nyuma ndavyiga, maze kubimenya ndatangura ndakora akazi, baba ku kazi ndagakora, ubona ko ndagashoboye, niko vyagenze. Kubera iki wiyumviriye kubakurikira kugira nawe uze gukora no mwuga? Kwiyumvira kumukurikira si kindi, iyo umuntu akubara ati va muri ibi uzi ndakwereka ingene dukora
ukamukurikira kugira ngo nawe ushobora kwibeshaho nuko bimeze. Ama nk'aka ga coffre fort muri ko muragakora mwagatanga uno mushyanye karabafata nk'igihe kugira ngo mushobore kukarangiza. Biratwara iminsi itari mike ishika kuri 4 canke nk'itanu bivanye n'ukuntu ibijanye n'umuyaga nkuba kuntu bigenda utangwa kubera nk'ubunyuza usanzwe ugenda uracikagurika nabwo ubandanya muboneka cyane. Yego. Ko umva kamwe gafata nk'imisi nk'ine nk'iyo munose isoko y'amacoffre fort nka 10 umva bitacaye tufata igihe kinini kugira ngo mushobore gutunganiza umukiriya. Oya nabwo bishobora gutwara igihe kinini hariho ama groupe ogitejene idamwe amazu turashobora kuyifashishamo kugira ngo ibintu bibandanye bikorwa neza ntibicegwe kuko bicerewe umukiriya ntava abibona neza. Yego. Mwebwe nk'umwe mu bakora ngaha muri Kojemos nakazi kadasanzwe kuko ndabona yuko ari ibintu bikomeye murashobora kuba muruha mugakoresha ingufu nyinshi. Mbega aka kazi ko mugakora n'ingufu zanyu kandi ndazi ko mubishirango n'umutima wanyu wose. Mbega hari ico kabafasha mu buzima busanzwe kakabinjiriza nk'ikintu mu miryango? Yego cyane karadufasha cyane niyo mpamvu ubona tunagakunze mugakora. Karadufasha mu buzima bwa misi yose mu kuyungunganya mu bintu bitandukanye by'umuryango nyene harimo no gutera twisununa nako tukatera dugira iki twamamara mu bandi mu myuga yacu. Yego. Nigiki mwohanura abantu batarabona ikintu bokora kuko hariho nk'umuntu ashobora kumva yifuza gukora akazi akifuza kuva muhira mugabo akiyumvira ikintu yokora akakibura. Nigiki nka mwebwe nk'umuntu afise umwuga akora mwo muhanura mu kugira ngo ashobore kuva hasi aho ari kugira ashobore kumenya ikintu yo kwiyumvira gutangwa gukora. Ni nk'igiki mwo muhanura? Ico ndeno hanura abandi abakozi nkatwe batekinisiye canke abakiriye hasi ni kuja hamwe n'abandi nico kiza imbere y'ibindi byose kuko nyamwigenda ko ntari mirimeje kandi umva umuntu umwe naho yikura ngo yishikane atahashikanwe n'abandi ngahageze n'abandi umva yoja hamwe n'abandi kugira ngo ibintu akora canke ibintu abarimwo bitere bimenyekana canke bigira ngo bishike kure kugira ngo benshi babibone babihukunde kandi babihurumbire kugira ngo n'abandi babibonereho kuja hamwe n'abandi canke kwiga ibijanye n'akazi gatandukanye. Ndabona yuko muri umutama ahumuye umushinga ntahumuye ni nk'igiki mwogira mwohanura ugwaruka kuko hariho ugwaruka rutemera gukora nk'akazi rukavuga ati jewe nk'ako kazi ntakonoko ariko mwebwe murabona ko muri ko mubikora mufise imyaka yigiye haruguru gato nka mwebwe n'igiki mwohanura abantu bakiri bato kubijanye no kwiyungunganya mu bintu byo gukora imyuga no kutagaya akazi? Très bien, urabona cyo no hanura ugwaruka nuko boreka iryo rigara bakahaza bakiga umwuga bakigisha umwuga kugira baronke nabo kizobabeshaho. Nivyo je nivyo nobona. Nkunga mutama mwege haje umuntu akavuga ati munyigishe munyigishe umwuga ndavuye mwirigara ndaje munyigishe mugabo nta maheranse yo kubariha murumva ko mwomingisha n'umutima mwiza mukamufasha kuva muri iryo rigara? Neza cyane twoshobora kumwigisha hamwe aje akadutumbera twomwigisha neza cyane ko shikabimenya. Ni igiki wohanura urundi gwaruka mwoba muri mu rugezo rumwe usanga ari gwarundi rutitaho ibintu byo gukora akazi rumwe gurirwa muhira canke ukaja mu bindi? Ni igiki wobahanura ko wumva wowe wakurikiye abandi kugira ngo ushobore kwibeshaho? Ni igiki wobahanura kugira ngo nabo bashobore kumenya ukuntu bibeshaho kandi mu nzira nziza mu buryo bwiza bw'imico y'ikirundi? Ico no bahanura kimwe gusa nuko boreka ubunebwe bagahaguruka bakava mu marigara bakaza tukabereka akazi kuja hamwe n'ikintu gikomeye cyane bazomenyeraho n'ivyo batigeze kumenya. Yego.